Haleluya, amen. Imana imbazwe cyane. Ndabahaye ikaze mwese mu kiganiro cyacu gwaruka gica kuri Impamba TV. Ni Papa Tenzi muri kumwe muri kino kiganiro. Tumaze iminsi two turavuga ku ijambo kuba umugabo. Kwa umugabo tuko turiga ku muntu yitwa Adamu, umuntu wa mbere yitwa Adamu, aduhaye igicapo ciza cy'icyumviro Imana yari yagombye ko abagabo bakwiye kubaho. Rero ugomba kumenya neza ko nawe buzo bugano beruka ingene ide y'Imana, igicapo cy'Imana uko urabira ku bantu ba mbere. Umuntu wa mbere Imana yaremye icyo yamubwiye ko azokora, icyo yamubwiye ko azoba, nicyo yakagombye gukora mu bitandukanye n'ubuzima bwa misi yose. Dusome ijambo ry'Imana tuwe mu gitabo cy'Itanguriro 3:11. Ego dusome izina rya Yesu. Abango aramubaza ati ninde yakubariye ko wambaye ubusa? Mbega wariye kuri cya giti nakubujije kujyako? Uwo muntu aramwishyura ati umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye kuvya cya giti ndarya. Uno munsi naje kubabwira kindi kintu twigira kuri Adamu. Niki cyuko umugabo n'umuntu ari responsable. Umuntu ahagarira inshingano ziwe akazishyira mu ngiro. N'umuntu ari responsable. Diza ko muravyumva. Rero Adamu hano hantu yarakwefye iyo responsabilité yiwe. Ikintu kidushikira twese haba abagabo aba n'abagore, surtout ko tuvuga abagabo, umuntu akamayumva ntibimuraba amakosa yakoze naka. Umwanya wose ararodera ingene yeshapa, ingene ahunga, nigera yemera ikosa. Uyu ntaraba umugabo. Oya, selon la Bible uko ijambo ryo rivuga nura ari uracahagije ni ukomeza ukure, komeza n'abantu ushika abantu. Kuva yuko mu kibazo cyose haba ku kazi barakobeshe si wewe, haba mu muryango mu rugo abaye ikosa ikibazo abaye gushwana misi yose wewe si wewe, haba mu bana haba mu muryango wa muvukanye wawe misi yose si wewe. Wamahungu kumenga wewe nturimo, abandi bo bagize amakosa. Nuvuga wowe uracakeneye kuza ahantu uva kuri responsable, ushobora guhagarira inshingano zawe no kwemera ibiba bikuraba nyene. Naturokanije ibintu indwi biranga umuntu ari responsable. Bashaka kubyongera ko ariko nivyo natekanije niyumviriye ushaka kudufasha kwimvira cyane kuba umugabo ari responsable. Kintu cya mbere nuko umugabo akwiye kwemera. Umugabo ari responsable, aremera akavugisha ukuri kandi akaba wenyene, kandi akamenya ahageza, akamenya amasheke yiwe n'inyengo ziwe ziri. Mvuze umugabo akwiye kuba imvuga kuri. Abandi majambo hariho itandukaniro ryo kuba umuntu mwiza no kuba imvuga kuri, no kuba umuntu nuko nyine mwabyumvise. Kuba umuntu mwiza no kuba gentil, ugatwenga udatwenze, ukaramutsa umutamukije, yarengana ukavuma, wowe uri umuntu mwiza muri umwanya watwenze. Mugabo imvuga kuri no umuntu ari honnête, umuntu ari vrai. Uyo muntu haba ikibazo arabona esheke yiwe, abona marimite yiwe nawo ageza kandi aragerageza kubikemura mu nzira. Uwo kuranyumviriza ukiye kuba umuntu ari wimvuga kuri, no muntu mwiza gusa. Icya kabiri nuko umugabo ari responsable, agera hana akavuga ati yagize ikosa, abate iri ni kosa, nakoze ikosa, ndasabye pardon, kandi akagerageza no kurepara no gusanura biba byasambutse. Icya gatatu umugabo ari responsable, nahunga ariko arahagarara, inshingano zo akazihagararira ku gikintu cyose gukora arabikora. Ubugira kane aratanga inyishu ku kibazo abajijwe, ku ngwane kanaka niyo yabonetse kandi mu bwizigirwa no mu kuri kwinshi. Ubwa gatanu ikintu kiranga umugabo ari responsable no kumenya yuko umuntu wese ari responsable. Umuntu wese ahagarara inshingano ziwe yamakomeye gusumba umuntu akwepa, umuntu atamakosa ku bandi gusa. Gatandatu umuntu ari responsable n'umuntu ashobora guhagararira
ivyo yavuze ivyo yakoze akabihagararira, abonye yihenze akabikosora canke yakosesha agahindukira, mugabo ntagume abandanya mu nzira itari nziza. Ikindi natekanije navuze nashaka kongera ko umugabo ari responsable, n'umuntu yitaho ineza y'abandi. Wowe mugabo ukuranye imbizo uri mu rugo, ibi bintu bikiye kuranga. Wowe musore ugomba kuzokubaka ibintu birakuraba uzobikurikire. Hama kandi ndagomba kongera kino kintu ko bino bintu byose mvuze bidashoboka mu gihe utarapfa. Simvuze gupfa mu buryo bw'umubiri ngufe, utegeza kubanza gupfa. Bakudavuye ko umuntu agihumeka haracari ivyizigiro. Imana ishimwe. Nanjye nongere ko ngiyo jambo rivuze ku muntu ari kumbure mu bibazo akisona amagara, kavuga ati umuntu utanka ubuzima bugihari, tanka umuntu agihumeka haracari ivyizigiro, ni sawa cyane. Nanjye no munsi nagomba kongera ko ati tanke mu gihe abantu bapfuye haracari ivyizigiro. Singomba kuvuga kufa mu mubiri, ngomba kuvuga mu buryo bw'imwemu. Umwami Yesu yaraduhaye akarorero mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana 12:23-26. Havuga ngo Yesu arabishura ati igihe kirageze cyo ko umwana w'umuntu ahabwa ubwiza bwiwe. Nukuri ndababwire, iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe kaguma uko kari konyene, ariko iyo gapfuye gahunda impeke nyinshi. Amen. Urafise impano, urafise amatara, mugabo kuko hariyo ibintu bitarapfa, hari ibintu bibi ugihagaze ko atari by'Imana ku buzima bwawe. Muri majambo nuri conforma, nuragenda nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Dusomye gatoyi mu cete Paul yandikiye Abikolosayi 3:5, tubona ko avuga ngo nuko mwica ingingo zanyu ziri mu isi, ubushakanyi, ibihumanya, ukwifuza kwikose no kwifuza ivy'abandi, niko gusenga ibigirwamana. Ivyo bintu bikiye kubyica, ivyo bintu mandi majambo ivyo bikiye kubikuraho, bikiye kubirandura muri wewe. Niwe uzoshobora kubaho aya mahoro, uyu munezi no kugira neza. Namangaruka misi yose tudafise Yesu nushobora gukora neza. Udafise umwami Yesu utakiraga kiza nushobora kugaragaza ubuzima bwiza mu kibano. Ishengero rakeneye ko bino ibintu Paulo yavuze muri Kolosai 3:5 bikwiye kuva muri wewe. Ivyo urabirandura maze ukacutera kugoroka, ugatera ingeso nziza, ugatera ubwizigirwa. Ishengero rabikeneye, aho birabikeneye, bakeneye kuba umu responsable. Kandi ndagamba gutandukanya, siko ndavuga mu responsable nk'umuride, nk'umuntu umurongozi, kuko umu responsable yayishe kamere, ibya kamere ubushakanyi, ibiyara mutwe, ibya bitandukanye, hama kacarima ugorokera Imana, gusenga Imana, gukunda Imana. Uyo muntu niwe ndiko ndavuga hano akwiye kuba responsable. Paulo kandi yarabitubwiye mu gihe ariko arabwira Tito niyagiraho gushiraho abakuru b'ishengero. Yamubwiye ngo Tito 1:5 yavuze ngo icatumye ngusigaza ikirete kwari kugira ngo tunganye ivyasigaye, kandi mu gisagara caho cose ngo washinga abakuru b'ishengero nk'uko nabikubariye. Ari umuntu ataboneka ku mugayo, afise umugore umwe gusa, afise abana bizera bataregwa ko ari bihumbu canke ibiganda, kuko umuzenzi wa shengero akwiye kutaba ku mugayo nk'umubwiriza w'Imana nyene, kandi ntakwiye kuba udakugwa ku ijambo canke usugurirwa canke umunyi wa vino canke umusinzi canke uwikunda uwifuza inyungu mbi, ariko abe umva neza ukunda gutanga indaro, ukunda ivyiza, adahugumba, agororoka, yera, yirinda, agumya ijambo ryo kwizerwa rihura no kwigisha kwacu, kugira ngo abone guhanura abantu mu kwigisha kuzima no gutsinda abamuhaririza. Bino bintu wocuvuga ati biraba diakoni, abapastori, abantu barongozi b'ishengero, ariko ivyo umwamagaro utari hariya naco bitwaye. Ariko nk'umukristo wese nifuza naje ubwanje
ko umunsi nzoba narengaye ntakiri hano mu isi ibi byose bazovuga ati nta mugabo wari uriko, yari umugiriza mwiza, ntiyari mudakuka ku ijambo, ntiyari umunyi wa vino, ntiyari umusinzi, ntiyifuza inyungu mbi, yakunda gutanga indaro, yakunda ivyiza, ntiyahugumba, yagororoka, yirinda, yagumye ijambo n'ibindi. Ibyo byose biba biryoshe mu gihe wotambuka bakabikuvugako. Ibi byose ibi ufise akanya ufise Bibiliya yawe uzo gusoma Tito 1:5 gushaka ku 9 ucuvyira bishaka mbega ibi urabikora mwarahezagiwe cyane. Nuba twosenga Imana iri jambo riragumye kubera ridusaba gupfa ku byo twatumaze ku myaka myinshi tubakiyeko kameremere kacu k'imiryango tumeze uku nakuriya. Dusenge mu izina rya Yesu. Turatawe kuba responsable nk'umugabo ico bivuga ko tukwiye gupfa kuri kamere zacu hama tukarima ibyabo byangumwe bikagaragara muri twebwe. Hezagira buri munsi ufise ijambo ritume ahinduka n'igihe yarengana bazi bavuge ko umukozi wawe. Ibi byose biza wandikiye bikikuranga umuzuza shengero bitubone ko natwebwe ni mu izina rya Yesu. Amen. Nawe utamukinde kiganiro mukomeze kwikirana ibiganiro cyo kumamba TV duhari kuganyu tubabasengera dusenga kuganyu ngo horaho akomeze kutuvuguta gushwe no munsi aracyatuvugutira kuganyu. Niza ko no munsi umunsi zamezovuga tuzohura mu ijuru abo zo kunda tukabura nga mwisi ni sawa cyane aho tazobonana isi yonye haraturindiriye zobe twarakoze ico twakateza gukora mwarahezagiwe cyane.